mvuze ngo Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Haleluya. Ikibuye bari bicaye ko uyu munsi marayika araza kugihenura. Ariteguriye kugihenura. Ariteguriye kugihenura. Ariteguriye kugihenura. Ibyo baguhambirije data ariteguye kubihenura. Tera haleluya. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Bagiye kuraba babonye umuntu yicaye hirya. Baramubaza Mariya Magadalene icyo arondera. Narinje kuraba Yesu. Harimo abantu baje kuraba Yesu. Aha hantu hari abantu baje kuraba Yesu. Hari abantu baje kuraba Yesu. Kandi Yesu waje kuraba uraza kumubona. Nta nke kuraza kumubona. Kuko ari hano kuri kino gicari uraza kumubona. Mu izina rya Yesu Kristo. Tera haleluya. Imana ishimwe. Hari umuntu Imana yatabaye muri ya masengesho twakora tugasengera amafoto ya nejo yari yicaye mu gace ka hariya. Ntaranakizwa. Hari igihe Imana ikora ikintu kugira yerekane ko ari Imana. Sinzi ko afise n'imigambi yo gukizwa kuko n'umusiramu no mu kuza ari inyegeza. Amen. Yari yicaye hariya. Imana ishimwe. Arangije yaje kuwa gatanu. Injiye kuwa gatanu ndamwakira. Yari amaze imyaka 12. Yambwiye ko yagiye ku bapfumu batandukanye batanga amafaranga menshi. Ntiyari bwabone n'ikoroka. Ariko arangije kuwa gatanu araza. Arambwira ngo ngiye kwa muganga bambwira ko ari byiza. Ariko ngo mbone umugende w'amaraso. Kuwa gatanu ndababwira nti umugende ngenda uhagarike. Ejo acarambwira ati buriya wahagaze. Amen. Yari yicaye mu gace ka hariya. Imana ishimwe cyane. Hari igihe azoshima Imana. Sinzi kibuye kikumaze ku gihe kinini imyaka kimaze. Ariko hari ibuye data aza gutembagaza. Nari mvuze ngo hari ibuye riza gutembagara uno munsi mu izina rya Yesu. Hari ibuye ngiye gutembagaza kino gitondo. Data yantumye gutembagaza ibuye. Hari ibuye ritembagaye. Hari ibuye ritembagaye. Hari ibuye ritembagaye. Hari ibuye ritembagaye. Tera haleluya. Igihe Lazaro ngo yaragwaye. Kandi Lazaro mushiki wiwe babiri Marita na Mariya hari ahantu Yesu yakunda kugendera. Twembwe atugendera mu bundi buryo ariko yaragenda bakamwakira bakamugaburira. Amen. Ndumva tuza gufata umwanya ukwiye wo gusenga kuko ndumva ibituma dusenga. Ndumva tuza gufata umwanya tugasenga kuko hariho ibituma dusenga. Witegura kuririmba ya ndirimbo ivuga ngo harageze Mana kugira icyo ukora imbere yuko dusohoka uyu muryango. Haleluya. Hanyuma ahantu Yesu yarahagendera bakamugaburira. Bari abakobwa batari bararongowe kandi bari kumwe na Yesu. Hanyuma Yesu ashimwe cyane. Abakobwa babiri batuma kuri Yesu babwira ngo wa wundi ukunda aragwaye. Bari inshuti cyane na Lazaro. Ushobora kuba usenga cyane ugakorera n'Imana cyane. Hanyuma arwigeze arambwira ati mbwira ikintu nokora kugira ngire buno bugwayi kuko ndaremvye. Uraze ko nta kintu na kimwe ntakora. Ndabwira nti byose mbona umenga warabikoze
nta n'ikindi no kubwira ngo ukore, rindira Yesu. Amen. Nagenda kubwira ngo uyu munsi uraza kuhura n'Imana, ntabwo ari babiri n'umuntu umwe gusa, ntabwo ari batatu n'umuntu umwe gusa, ntabwo ari 10 n'umuntu umwe gusa ikeneye. Tera haleluya! Mvuganye n'umuntu umwe Imana itabaye. Haleluya! Arangije baramutumaho ahantu yarahakunda, yarahagendera bakamwakira neza. Bamutumyeho, arangije aramubwira ngo iyo ndwara si yo kumwica, naho bimeze nabi ntuzopfa, naho bimeze nabi ntuzokogwa n'isoni, naho hari ibyo basengera ngo zigukore nta nubwo zizogukora, naho hari ibyo bapanze nta n'icyo uzoba. Haleluya! naho hari izo nama zihari ntacyo uzaba. Tera haleluya! Barangije aragwara hanyuma arapfa. Uwo batumye aravuga ati genda umubwiye ngo ntazopfa, ariko ibimuriho nibyo guhesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Kuko batari bwabo nivyo arapfa, baraja kumuhamba Yesu ataranaza. Ntabwo ntiyaje, yaratevye. Abantu rero bazi ko Yesu yatevye, uyu munsi aragiye kunyaruka. Burya narimbwiye umuntu umwe ko Yesu ari muri kino kibanza kandi aje yihuse, amanukiye aha hantu kandi hari impamvu imuzanye. Yaragwaye aracikana, baranamuhamba atarahezahewe, kandi aho hantu baramugaburira. Yesu ashimwe. Aho hantu bari barakoze ibintu byose. Hari igihe rero umuntu agwishwa n'ingene yagororotse, n'ingene nihanganye, n'ingene naduze ku misozi, naraje no gusenga no muri burakeye, ni radio narayirishe, none ko Imana itantabara. Lazaro we ntibyari mu mwuka, barabana, bari bafitanye ikiganiro. Amen. Hanyuma arangije aramureka. Hari igihe bakwikureka ukaremba, abantu ntibakubona ukaremba ugakubitika. Haleluya! Abana ntibakubone, ababyeyi n'abavuka ntibakubone. Hari abantu bafite ishavu ngo kandi ngo aho nturuka ngo bafise amafaranga ntibanambona. Nta muntu yokubona atari Imana ikubonye. Tutangura guharura abo wambitse n'abo wagaburiye, tutangura guharura abo waririha amashure n'abo wariye itike y'indege. Ibyo wakoze byose ukabishyira ku murongo, ibyo ntibituma Yesu aza. Ariko hari igituma Yesu agiye kuza, nuko igihe cyiwe kigeze, nawe akagutabara. Tera haleluya! Ndumva hari abantu igihe cyabo kigeze. Ndumva hari umuntu umwe igihe cyiwe kigeze. Imana itugirire neza. Tera haleluya! Nawe hari igihe Imana ishimwe. Urumva utangura kwidoge kandi bikanakugwisha, ugaharura aho wasengeye ngo mbere ndanabihebye. Kandi aricyo gihe cya Imana yarigeze kuza. Yaramuretse arapfa Lazaro, kandi ngo yari umukunzi wiwe. Yesu ashimwe cyane. Narivuze ngo Yesu ashimwe. Narivuze ngo Yesu ashimwe. Yari umukunzi wa Yesu. Arangije arahwera, arapfa, aza amaze 4. Umva, amaze 4. Kandi kuva wakabaho nta muntu arazuka amazeyo 4. Waramubonye wewe? Ni Lazaro wenyine yazutse amaze 4. Na Yesu yamazeyo 3. Ariko Lazaro wewe yamazeyo 4. Yesu ahageze asanga n'abamuhambye niho bariko barira mu bandi. Hamwe ati sha bahora bamwishimana reka herayo. None umwe bavuga ko ari umukunzi kaje yahezeyo. Ntaje tuvuye kumuha ndaraba kamuvanayo. Ariko umva ndakubwire,
naho baguhambye Yesu arakuvanayo. Hari abantu ubuzima bwabo buhambye, ariko Imana Data iraza kubuzura. Tera haleluya! Ariko haleluya! Ubuzima burazuka. Arangije ngo ahageze, Mana ishimwe cyane, ahageze muri wa muhana arinjira, baramubwira ngo iyo uba wari uhari ntiyari gupfa, kuko turakuze wazuye benshi. Bari bamenyeye yakiza abarembye. Yesu ashimwe. Bari bamenyeye yakiza abantu barembye, bari bamenyeye yarabura barabye. Haleluya! Hanyuma yabarabura bagaca bavuga ngo ntiyari bwashikeyo. Mana ishimwe cyane. Ariko haleluya, hari abo yarabuye niba bati nta cyari bwabe. Hari impamvu yabiretse, ni ukugira Imana iguhe intahe ifatika. Ariko nta n'isoni. Haleluya. Hari abantu Imana ihaye intahe ifatika kubera bari bazi amakuru yawe, bari bazi imibereho yawe, ariko Imana iguhaye intahe ifatika. Tera haleluya! Imana iguhaye intahe ifatika. Imana iguha intahe ifatika mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya! Kuko abantu yazuye yababwiye ngo bavuze ngo yari yarabye ntiyari yapfuye. Yari yageze kwa Inabuko wa Simoni asanga ibintu byayangaye. Mana itugirire neza. Agenda kuri wa mugabisha w'abasoda, umwe bavuga ngo habigije baba ngo genda mumbwire ku mwana wanje aguhaye. Barangije baravuga ngo genda umubwire ko yatwubakiye urusengero mukize. Arangije aramukiza. Babivugaho baravuga ngo ntabwo yari yapfuye, yari yarabye. Mana ishimwe. Wari uzi ko Imana iguhaye intahe ifatika? Haleluya! Hari igihe Imana igukorera ikintu ukabanza kugisobanura ko yagikoze, ariko hari igihe Imana ikora ikintu cyo nyene kikivuga kikaba intahe. Hari igihe umuntu atanga intahe ubwiwe ugasobanura iyo byaciye, utaranabisobanura Imana igiye kubisobanura. Numviswe n'abantu bakeya. Tera haleluya! Utaravuga n'ikintu na kimwe, hari intahe ifatika Imana iguhaye, kubera iyo yakoze cyangwa ibyo yari yarakoze nta gaciro babihaye. Bavuze ngo n'ibindi n'abandi yarabibakoreye, ariko umva ndakubarire, Imana itanze intahe ifatika. Tera haleluya! Imana iratanze. Haleluya! Haleluya! Mana ishimwe. Burya umuntu amaze umwaka umwe atarabyara biba bikigendeka, sibyo? Hari ibintu bisanzwe. Ariko imyaka 12 bisanzwe. Amajambo aba yaruzuye. Baba barakuvuze. Umugabo yarakurambiwe. Hewe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ariko Imana iraza gutanga intahe ifatika uno munsi mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ngo ahageze Yesu, ahageze arababwira ngo munyereke aho mwamuhamvye, nitwagera gusenga uze gutunga urutoke aho byapfiriye. Amen. Nitwatangura gusenga uze kuvuga ngo naha nyene vyangiye. Aho uzi naho utazi Imana iraza kuhakuva. Hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo ngo aha niho tugomba Mana twiyerekera. Mana kwiyerekera ahantu no munsi.
ndumva hari abantu Imana itabaye muri kino gihe, ndumva hari abantu Imana igiriye neza. Tera haleluya, ariko haleluya. Imana ishimwe. Hari umuntu nakiriye arambwira ati rero Imana kuva ngeze hano yampaye umugisha, yampaye ndumva hari ikintu Imana yakoze muri jewe, ndumva hari ibintu byahindutse. Ati mugabo igihe zamaze zivayo zimaze kino gihe ndazo uri kunyumva, iyi ntabwo izovayo kandi iri mu mwana w'umuhungu. Isezerano rikomeye mu izina rya Yesu. Ni ntayo ikomeye Imana iguye kuri kino kibanza, ikuvanyeho agasuzuguro nawe. Tera haleluya.